This is Flash TV. We shine to progress. Hello bakunzi ba Fresh TV desa 57 twongeye kubaramutsa turagiye muri canke mwaramutse bivanye na muherereye twongeye kwifuriza n'umwaka mushasha uzobera umwaka mwiza mu vyanyu no mu banyu twongeye ko ikaze mu kiganiro cyacu Our News twaba dusama news mashasha n'abantu bashasha no tusundi umuntu mushasha reka tumuhe ikaze ndazi peut-être mushaka ko muhora mumwumva ahantu byaje muhora ry'umuryumva muca mumenye umugiye wo turi kumwe naho muca mungeye munambore na face nayo turabaye ikaze Ego murakoze cyane. expert turabaruhije Ndabaramukije nanje Jessica. Umeze neza. cyane gose murumva kavuga nk'ahandi watamuzi special basanze akora kuri Buja FM ndazi ko benshi basanze bamumenyereye muri Sunday Golden Sunday no muri yaga mwana Golden Sunday kiganiro kiba misese ku misi y'Imana kuvisa 12 ndigiriye publicité hari nakiye ego saa 12 gatondo kugeza saa 4 hama yaga mwana kiganiro c'abana kiba misese ku wa Mungu kuvisa 6 kugeza saa 8 Mumva kavuga nk'umunyesha makuru nyene muri cya kiganiro nyene cy'abana super turabaye ikaze rero Ego murakoze cyane Jessica ego turi mu kiganiro rero Our News bisiga ngo hari ama news batuzaniye ntaje kuvuga iby'abana hariya ariko hari ibindi ntaje kutubwiramwo ama news mudufitiye nayahe ni bande bari kwatega ama news Ego no musi sinje nka super show muri yaga mwana cha Golden je nka super show wo muri Inanga Event Inanga Event ikaba ari cooperative y'abamenyesha makuru basanzwe bakijijwe naje ndakijijwe burya tukaba turi muri cooperative y'abamenyesha makuru bakijijwe basanzwe bakora ibiganiro mpimbazamana ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye turi hano kugira tubahe news nk'uko imisi ari Our News yeah Dusibi news twabateguriye rero nka Inanga Event nk'abo bamenyesha makuru musanzwe mukunda bakora ku mativa atandukanye n'amaradiyo atandukanye rero hari bishasha twabazaniye bisiga ngo bizo bidasana je nzoba ndahari ntugira ubwoba ego special rero ni ibintu Inanga Event isanzwe ikora ibitandukanye mu gufasha abarimvyi kugeza kure ibikorwa byabo ariko no munsi noneho canke mu ntango y'ino mwaka hari kandi ga specialité kateguwe utubwire neza ngene kateguwe kugira ngo kumbure n'abatari bwavyo peut-être benshi bamaze kuvyumva mu kiganiro gikunda kuba kuri Radio Voix du Sport tous les dimanches 15h jusqu'à 16h mugara bakushira ko bashasha rero baje kudukurikirana hani wacu kuri Fresh TV bavuga ati Inanga Event twayumvise nibyo ifasha abaririmbyi ifasha kugira ngo bageze ku bikorwa byabo ariko ico kintu sto special batuzana igishasha batari bwaduhe n'igiki gishasha twavumbuye ufite twa twasanze abaririmbyi basanze baririmba ego bararirimba ariko hari abaririmba batazi n'ivyo bakora baririmba nasanze guhimbaza Imana so gupfa guhuruduka hari abaririmba juste kugira baryohere amatwi y'abantu gusa kora gusa afite giza agacagira akaca tangura kwandika canke kuririmba muga nta butumwa bwiza baba buri muri iyo ndirimbo yiwe twe twavuze rero nk'abamenyesha makuru natwe kugira dushike kuri runo rwego turiko nuko twabanje kwiga Jessica babanje baratwigisha indirimbo mpimbaza so bavuga ngo haleluya turazungurutse turagize iki si ivyo fete kose abantu benshi baririmba turazungurutse mugabo kuzunguruka bimaziki kuzunguruka ubutumwa subwo ubutumwa no kuvuga ubutumwa bwa Kristo Yesu gospel ni ubutumwa bwiza mugabo hari abaririmbyi baririmba gospel baririmba mugabo bataririmba gospel kumva nko gusa Imana na Yesu akubati n'indirimbo nahejeje mugabo atari ivyo rero turahari twebwe nka Inanga twavuze duti reka tubafashe kuri bike twe twagira ubuntu bwo kumenya please n'abandi basanzwe baririmba indirimbo mpimbaza bageze kuri level nini please abaproducteur buge hari abaproducteur bamwe bavuga bati twe dukeneye faranga gusa izo bindi birabasha muririmba neza mutaririmba neza on s'en fout mudwamara yanyu hama mugende ariko tufise abaproducteur bamenye Imana bazodufasha muri izo nyigisho ni inyigisho twateguye ku baririmbyi bose basanzwe baririmba indirimbo mpimbaza muze twige kwiga ni byiza kuko ijambo ry'Imana Jesse rivuga riti abantu banje bishwe no kutamenya ushaka kuririmba kukutamenya ariko ino formation izogufasha kuririmba uririmbe n'ivyuzi amufasha iyo mitima y'abantu kumburi n'abarindi bari indirimbo mpimbaza bose canke hari abageze ku rugezo kana kandi batebemewe kuzoza muri formation bose ari underground ari babarega hari abandi bibaza ko bobo bageze bakibaza ko dashaka kwiga zige nyigisho nta nyigisho dukeneye aho tugeze nta nyigisho dukeneye wapi twese mwese murazikeneye kuko kwiga ni vyiza kandi kwiga burya ni kuneza yawe rero bose baratumiwe kuza nyene tuzozana iryari bizobera hehe bitunganije gute tuzozuko nyene gusa peut-être je ndabizi byose mugumo n'umwanya niko nkora sipasha tubwire neza information ikwiye aho bizobera
abazokwigisha kumbure n'isaha bazotangurira ko n'ibikenewe n'ibisabwa kugira ngo bikunde umuntu azohabe. Yego bizoba igenekerezo rya 28 kuno kwezi nyine turimo kwa nzero 2023 bizobera kuri eglise yitwa Jesus Grace, ni eglise iri mu Ngagara mu quartier 5. Hama sugupfa kuza uko nyene tuzobanza kwiyandikisha kugira tubategurire nyene ivyicaro vyiza uko kwiga uticaye neza kwiga bisohoka ari byo tumva. Yego muga kwiga wicaye mu kibanza ciza ni vyiza cyane. Rero kwiga ni vyiza mugabo no kubanza kudusinyara Supershoot tuzoba turi kumwe namwe, Jessica tuzoba turi kumwe namwe, Inanga tuzoba turi kumwe namwe. Donc musabwa kwiyandikisha kugira muzoze muri izo nyigisho. Yego tubusana ya nimero bariko yiyandikisha kumbega bashaka ko batanguye kwiyandikisha canke barasigaye azotanga kwiyandikisha. Bamwe baratanguye kandi kwiyandikisha biroroshe cyane n'amafaranga ya yonyene. No kuvuga intoki zitanu. N'intoki zitanu kuvuga 1000 2000 3000 5000 gusa. 5000 gusa kandi 5000 niyo wewe nyene uzokonsoma. Wewe nk'umuntu azobaje kwiga niyo uzokonsoma kugira wicare mu kibanza ciza bagwe n'amazi bagwe n'amazi kugira wige bikugumemwo. Ega ngo ventre enfamé n'a pas d'oreille. Dushaka ego kandi amasaha atari make atashikindwi ifo ko hazo akantu kameme bafashe kugira ngo bikunde guma yiga neza. Ego rero kwiga kwiyandikisha byaratanguye abatari bake bamaze kwiyandikisha uca kuri zino nimero zikurikira 76 59 68 99 reka ndadisubiremwo mu gifaransa kuko bamwe kiraborohera sana 56 596 899. Uno mukobwa mwiza cyane yamenye Imana azi kwakira abantu neza cyane ntababaza vraiment azobakira neza cyane n'akaroti k'amafaranga 5,000 kandi kumbure bashaka kuvuga ati ngira ngo nabari Bujumbura gusa abari mu ntara za ruguru iyo chance ntaho turonse ntibikunda mugani baza ko umunsi umwe yashaka kandi agafata agatike ari umuntu vraiment yashaka kuja ni akagaciro n'izi nyigisho ashobora gufata itike akaza. Nukuri fata itike yawe uzumanuke mu gisagara cya Bujumbura haroshe cyane ni mu Ngagara muri quartier 5 hepfo ya zone Ngagara twese turahazi commune cyangwa zone ni hepfo agapave ka mbere uzokwinjira tout droit no permanence naho haroshe cyane n'uzobaza wese azoca kurangira ni telefone ndabahaye ashaka kuzoca telefone umuntu nge none ko nazimiye ndinga kuri commune ndabigenze gute arabangutse cyane azaza kubafasha. Yego kumbe special nimba tari banga twamenye bamwe mu bigisha dushaka kuba bahari kugira ngo bumve koko ko bashaka kubatingira ngo niba babonyesha amakuru bazotwigisha ikibajya bazotwigisha kuvuga amakuru canke ko twebwe tuza kare turimwo kandi batubwiye inyigisho bazotwigisha kugira ngo bikunde tugiye tugeze ngo tubwiye abigisha bamwe muri abo bazo bariko barakora reka ndababwire babiri gusa ariko abandi ni surprise canke batatu canke batatu. Yego dufise abapasteur reka mvuga pasteur umwe Prudent asanzwe yigisha abajene cyane na cyane afasha abaririmbyi cyane. Tuza turi kumwe nawe asanzwe akorera kuri Jesus Grace. Tuza turi kumwe n'igihangange mu muziki mpimbaza amana urumva ni gacha bivuga murabyumva ni Apollinaire Apotre Apollinaire muramuzi mwese murazi ko asha twese yaratuboneye izuba mu bintu by'impimbaza amana arabizi afisemo uburambe arafasha abatari bake Jessica abanderground bageze ku rwego ruri high kubera Apollinaire azoba ari kumwe natwe turi kumwe n'umuproducteur afasha mu guhinyanyura umuziki. Jessica ubwe wamufasha bamufasha na Jessica cyane hari muri surprise arabizi ariko arazi ibintu byo guhinyanyura umuziki afise ore musical arumviriza akavuga please nuko yamenye n'Imana umva acavuga subiramo nubwo ndi umuproducteur ariko ariko reka ndagufashe swate subira mu gikoni canke tugende. Rero azi bari kumwe natwe nukuri dufise n'abandi benshi Evangeliste Michel Joname wa Nave Ministry azi bari kumwe natwe urumva ko ari abantu nyene bafise ikintu bazoduha kizima. Yes. Reka rero tuko twegerana no ku musozo w'ukwikiganiro cacu abo ushobora kugenda utumye muri kano kanya kumbe batariyandikisha
kugira ngo bikunde nabo bashobore kuzoba muri uwo mwanya ucugende twikuje na nimero maze turangize ikiganiro cyane. Ntumiye umuntu wese afise muri we ingabire yo kuririmba. Buge naje nasanze Jesse ndasi ingabire yo kuririmba mugabo sinzi gupanga amajambo. Niyo mpamvu naje nzotanga 5 kugira ngo ushire kwiga. Rero umuntu wese afise iyo ngabire yo kuririmba muri we ariko yavuga ati none ndabihere hehe mbega bandika gute mbega baririmba gute urahawe ikaze. Nawe umaze umwaka umuririmba ufise nk'indirimbo wasohoye muga itariki irahitinga kuko urumva waririmbye nabi. Rero peut-être utatureze neza. Rero urafise uburenganzira bwo kuzoza. Nawe uyita yuko uri umuntu ageza hagera kure ko nta muntu atashaka inyigisho kandi kugira ngo araza bari gitari. Ego twese turakeneye kwiga rero nawe uvuga ati ndafise nawe turaguhaye kaze. Cyangwa usanga tuba canke intererano. Voilà. Uzoze tubane nawe 5000 francs gusa kwiyandikisha. Jesus Grace Mugaga ni 28 zo ari samedi. Beshi twa turi muri Holy. Rero murahawe ikaze telefone ni ndayo bibutse kandi 76 59 68 99 76 596 899 nivyo karibu kizire gusiba uri umuririmbyi sambiri z'agatondo karibu ego abarinzi bo muri ahatandukanye mukunda kuvuga ngo ntimugira ababashigikira ababafasha gutumbereza ibintu ngo bajye abantu murashaka kubashikira ntibikunde umwanya zo mwanya mwiza ushaka usitubazo canke intererano urahaye ukazire kuri yo genekezero 28 janvier 2023 Jesus Grace isaha 2 z'agatondo. Rero twese abakunzi bacu kuzamuragira like share na subscribe ngo mushobore kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku bwinshi. Bye bye.